byarangiza rero bikajyamo abandi abadukoronije u Rwanda n'u Burundi na Kongo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda, ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka. Reka nongere mbasuhuze canke mbaramutse canke mbifurize ibihe byiza cyane bivanye naho muherereye abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri uno mwanya kuri ndomonesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Mwese reka twizere yuko mumeze neza cyane, turanabahaye ikaze muri uno mwanya mu makuru n'ibiganiro byacu aho muherereye, aho mutwumviriza mwese muherereye. Mumeze mute aya masaha, mumerewe mute canke kino gicamunsi kibafashe gute? Ikaze kuri no mbonesha kure ya Burundi News TV, nimwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kuwa mbere twotanguye indwi nshasha, ariko indwi irimwe ibintu byinshi ishobora kuza kuduhereza ishusho yibigendanye n'iherezo ry'ingwano iri kirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko kandi iyi ndwi twotanguye nabamenyesha yuko irimo n'amakuru menshi cyane. Hari ingingo nifuza yuko tuza kugenda turagarukaho muri bino biganiro byacu, na cyane ku ngingo igendanye n'ibyo Perezida Kagame yaje kugenda aravuga cyangwa se ibyo yaje kugenda aribandaho ku munsi w'ejo, ibyo yaje gushikiriza abanyagihugu biwe ndetse n'inshuti z'igihugu cibanyi cy'u Rwanda bari bateraniye mu gisagara ca Kigali, nyine no ku mugwa mukuru w'icyo gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Ni mu nyubako izwi nka BK Arena, irasanzwe iteraniramo amanama menshi cyane agiye atandukanye, ndetse n'inzu n'inyubakwa y'imyidagaduro, ariko haraberamo ibirori bigiye bitandukanye. Ku munsi w'ejo ku bantu barakurikiye speech ziwe, hari harimo abanyagihugu benshi bagiye batandukanye, hari harimo abantu benshi, urubyiruko, buri ingeri zigiye zitandukanye, haba abantu bose bari bahari. Yaje byari byitezwe yuko nyine aza kugira icyo avuga ku bigendanye n'u Burundi na Kongo, ariko yarekije ku bigendanye n'igihugu c'Ububirigi. Uyu munsi mu Bubirigi nabwo i Bruxelles hari inama ikomeye cyane y'abaminisitiri bahuriye nyine mu muryango umwe bw'Uburayi cyangwa mu muryango umwe bwa Buraya, nabwo haraza kuvugirwamo byinshi bigiye bitandukanye. Umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda Perezida Paul Kagame yaravuze ko imigenderanire y'u Rwanda n'igihugu kimwe hagati y'u Burundi na Kongo igiye kunaguka, mbese igiye gusubira kuba yogenda neza cyane. Ni nyuma yuko rero mu minsi iheze aribwo haravuzwe yuko inzego z'ubutasi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo no ku ruhande rw'u Burundi zerutse guhura zikagira ibyo ziganira ko, zikagira ibyo zumvikana ko nyine ku bigendanye n'ibikomeje kugenda bigaragara cyangwa ku bigendanye n'ingwano ikomeje kugenda igaragara. Muri uno mwanya ngira ngo murazi neza ko Burundi bwarafashe ingingo yo kurungika abasoda muri Kongo, ingingo u Rwanda rwaranenze kumva zuko nyine Burundi buriko rifatikanya n'imihari imwe n'imwe, na cyane imihari yaragize uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibi byarakomeje kugenda birakurira icyuka kitari cyiza nyine muri uno mwanya, nk'uko byuma bigaragara, aho leta y'u Burundi yama iragiriza igihugu cibanyi cy'u Rwanda yuko icyo gihugu cyaba kiriko kirifatikanya na cyane n'umuhari nka Reditabara. Reditabara murazi neza yuko ari umuhari usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Uyu muhari wa Reditabara urasanzwe n'ubundi nawo ukorera mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu muhari ukaba usanzwe uragaye ibitero mu bihe bigiye bitandukanye ngaha muri kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda atugera avuga yuko leta y'u Burundi rero yo ikomeje no kurungika abasoda muri Kongo, mu gihe abanyagihugu bavuga bati ariko niba ibiganiro bigiye gutangura, ubundi Burundi buriko burarungika abasoda muri Kongo ku mvu zihe cyangwa se kuyihe mpamvu. Tugiye kurebera hamwe rero byinshi Perezida Kagame yavuze ku gihugu cibanyi c'u Rwanda, ku gihugu c'u Burundi n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, ku bigendanye n'imigenderanire. Mu nyuma y'uko rero abanyagihugu benshi ku mpande zombi bishimira cyangwa se bategereje kumviriza inkuru yaza iravuga yuko nyine hagiye gusubukurwa cyangwa se hagiye kugaragara ibigendanye n'imigenderanire myiza.
turagaruka kubiteganyijwe mu bigendanye nyene n'ibiganiro biraza kugenda biraba uno munsi ndetse no ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo harateganyijwe ibiganiro n'ubundi bizohuza umuhari M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Tena Salama aravugira ubutegetsi bwa Kongo yaramaze gushimangira ndetse no kwemeza neza yuko leta ya Kongo izitaba ivyo biganiro nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ariko kandi andi makuru akomeza kugenda aravugwa akaba akomeza kugenda avuga yuko nyine kurande rwa M23 Bertrand Bisimwa ariwe azitabira ivyo bikorwa n'izindi ntumwa. Mu gisagara ca Uvira haravugwa ikindi gitero nyine cy'abakomando kabuhariwe ba M23 cyashimuse colonel babiri nkuko byoma bigaragara, ariko kandi umushikiranganje wa mbere muri Kongo yemeje ko rero umushahara w'ingabo na polisi uzikuba kabiri uku kwezi. Izi ni izindi ngingo zikomeje kugenda ziravugwa. Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri uno mwanya, mwese twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Kaze kuri mwebwe mubandanya mudukurikira canke mukumviriza amakuru n'ibiganiro byacu abari mu gisagara ca Bujumbura hirya gatoya aho nanjye merereye muri uno mwanya, abatwumviriza kandi namwe muherereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega, twizere ko mumeze neza cyane. Abari mu kazi kanyu, abari mu bikorwa bigiye bitandukanye, mubanze mwumvirize amakuru, mwumve uko ibintu bihagaze, mwumve ko ijya nino haba mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini no mu makungu ya kure uko ibintu bihagaze. Ikaze kuba twumviza bari mu karere k'ibiyaga binini, abari Buraya ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze kandi turabifuriza kumererwa neza cyane. Reka ndagusaba byonde ko ahanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyine, reka nkwibutse ko ushobora no gutanga ibyumviro bya binyuze nga muri commentaire, ibintu bigaca biramira neza, ibintu bigaca biragenda neza cyane. Ikaze kuri mwese, reka amakuru tuyatangurire n'ubundi muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ku munsi w'ejo abantu bari bategereje kumviriza ibyaje cyangwa se ibyariko biravugwa n'umutegetsi arongoye igihugu cibanye c'u Rwanda Perezida Paul Kagame, mu nyuma yuko yarafise gahunda yo guhura n'abanyagihugu nkuko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko uyu mutegetsi yaragirije cyane igihugu c'Ububirigi giherereye ku mugabane wa Buraya, igihugu cyaje mu byambere mu gufatira u Rwanda ibihano, nyamara yaravuze yuko iki gihugu ari kimwe mu byagize uruhara mu guteza akaga n'ubu ngubu nyine akarere ka Afrika y'Iburasirazuba karimo karanyuramo. Yerekije cyane ku bigendanye n'igihugu c'u Burundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Perezida Paul Kagame yaravuze ko imigenderanire y'u Rwanda n'igihugu kimwe rero hagati y'u Burundi ndetse na Kongo igiye gutangura kunaguka, mu nyuma yuko gushika no mwanya amakuru avuga yuko intumwa cyangwa se abo ku ruhande rw'ubutasi bw'u Rwanda no mu gihugu cacu c'u Burundi baherutse guhura nyine bagahurira mu Kirundo bakagira ibyo rero bavugana. Ni mu nyuma yuko mbere ho gato y'indwi zibiri nabwo rero nyine hari haherutse kubera ibindi biganiro mu gihugu cibanye c'u Rwanda. Perezida Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda ati u Rwanda rutegerezwa kubana neza n'ibihugu bibanye imbere y'ayandi makungu, niko yavuze. Ni mu nyuma yuko rero hagati y'u Burundi na Kongo ari ibihugu byama byifatikanyije byishyize hamwe, ndetse inshuro nyinshi byaravuze yuko byaba bishaka gutera u Rwanda, ariko u Rwanda rugaragaza neza yuko atabwoba rufise. U Rwanda rugaragaza neza yuko rwiteguye guhangana n'ibyo bikorwa byose. Nibyavugiye mu nyubakwa ya Beka Arena Perezida Paul Kagame imbere y'abenegihugu isinzi, yaraye nyine agaragaje neza yuko u Rwanda rugiye rero gusubira kugira ubucuti bwiza rero na kimwe mu bihugu mu gihugu cibanye hagati. Akaba yarabivuze nyine kuri wa 16 Ntwarante 2025 mu gikorwa cyitwa kwegera abenegihugu caratanguye ku nshuro ya mbere nyine kikabera ngaha mu gisagara ca Kigali ku mugwa mukuru w'icyo gihugu cibanye c'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yarashimangiye ko rero u Rwanda na kimwe mu bihugu bibanye n'ubundi bigiye rero kongera kubana neza nyine, umwumvikano wongere uberere mwiza, kuko rero ibiganiro birarembye kandi ari byiza. Ibi bikaza rero bishimangira amajambo aherutse gushikirizwa n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ku ruhande rw'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, aho yagira ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika
kurabana ribi nyine, kuko rero ibiganiro byiza bigeze kure hagati y'indongozi zibiri ko zo ku mpande zose hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Mu ijambo ryiwe Perezida Kagame rero yaravuze ko inyuma yo gucafuzwa n'Ububirigi ko rero nyine aribwo buteye umutekano muke rero muri Congo mu gufasha umugwi urwanya leta ya RDC bwahejeje buteranye nyine Congo n'u Burundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ngo birwane n'u Rwanda nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda avuga yuko Perezida Kagame ababazwa no kubona nyine bamwe nyine bakoroniza ibyo bihugu nyine bitatu aribo bafata ijyambere n'ubundi mu kubijyanisha cyangwa se mu gutuma bitagira umwumvikano mwiza. Ariko naho biri uko nguko, Perezida Kagame avuga yuko u Rwanda rutegerezwa kubana neza n'ibihugu bibanye imbere y'ayandi makungu rusange ya kure. Naho ku bibazo bihanze rero mu ntambara iri kirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, nk'uko byuma bigaragara mu ntambara nyine hagati y'ingabo za Congo n'umubare M23, bivugwa ko nyine ufashwa n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, ariko u Rwanda rukabihakana. Nyine Perezida Kagame atera ibyatsi Ububirigi ko aribwo rero nyine bufata iya mbere mu kwereka nyine isi ko u Rwanda aribwo rero rubyishe inyuma kandi atari ukuri. Abandanya avuga yuko ingwano iri muri buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ari abantu bayitanguje, hama nyine bakayigira iy'u Rwanda. Ati rero nyine abayitanguje ibyo bifuza nibyo rero nyine dukwiye guca turagwana nabyo kugira ngo bitagerwa ko nk'uko byuma bigaragara. Igihari ndetse kinagaragara neza abanyagihugu twese dukwiriye kuba two kwishimira ni uburyo rero igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi byaba bigiye gutangura nyine gusubira kugira imigenderanire myiza nk'uko byuma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba ashimangira ndetse aranerekana neza yuko ingwano iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyine mu gihe yo bihagaze naho rero bishobora kuba byotanga indi sura canga byogera ikindi kintu cyiza nyine bitegerezwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta avuga yuko ku ruhande rw'u Burundi nyine Uburundi bwaba butegerezwa kuba bwufata ijyambere nyine mu kuba bwosubira kuba bworonka ibitoro mu buryo bworoshe nyine, canga se nyine bakaba basubira kuba abanyagihugu b'u Rwanda n'u Burundi bongera kugira imigenderanire, bagatangura nyine kuba bokura urudandazwa njabukambibe nk'uko byuma bigaragara. Tugaruke ku bikomeje kugenda biravugwa ku munsi w'ejo, nibwo rero hategerezwa ibiganiro birahuza umubare M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Congo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo araganira n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yamenyesheje yuko leta ya Congo yarakiriye ubutumire bwa Angola ndetse iteguriye kujya muri ibyo biganiro. Leta ya Congo nyine yaravuze yuko iriko irategura itsinda rizojyayo, ariko uyu muvugizi wa Tshisekedi ntiyashimye gutangaza abagize iryo tsinda. Ku ruhande rwa M23 nabo bashimangira ko rero bararonse ubutumire bwaraturutse muri leta n'ubundi ya Rwanda mu gihugu ca Angola nk'uko byemejwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Tete Antonio, abashimangira yuko nyine ari ubutumire bwa Perezida Joao Lourenço. Biteganyijwe ko ku munsi w'ejo aribwo rero hazotangura ivyo biganiro. Ivyo biganiro rero nubwo bitegerejwe ku munsi w'ejo, Perezida Joao Lourenço araherutse gusaba yuko mbere yuko ibyo biganiro byotangura, mbere yuko iminsi ibiri hagomba gutangura kubahirizwa agahenge, hagomba gutangura gushyirwaho agahenge mu rwego rwo kugira ngo abantu zihagarare ndetse abategura ibiganiro babashe kuba bo bitegura neza nk'uko byuma bigaragara. Nyuma yuko amaze kugenda arabivuga, hatanguye kugaragara amakuru avuga yuko mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye na cane cane umubare M23 waje kwiyamiriza ibitero biremereye cyane biriko birakogwa na leta ya Congo, abivugwa yuko leta ya Congo iherutse kugaba ibitero mu banyagihugu yifashishije indege zirimo Sukhoi 25 n'izindi ndege zigiye zitandukanye. Mu nyuma y'ibyo bitero kandi n'ubundi kandi hanategerejwe ibiganiro ku munsi w'ejo muri Uvira haravuga ikindi gitero cy'abakomando kabuhariwe ba M23 n'ubundi cyashimuse ba koloneli babiri ndetse na majoro mu ngabo z'u Burundi nk'uko byoma bigaragara. Iki ni ikibazo banyagihugu b'abarundi dusanguye ndetse ni ikibazo twama turavugaho cyane
ni ikibazo abantu benshi bamwe baravuga bakavuga bati niba ingabo zo muri sadeke zarafashe ingingo yo kuba zigiye gutangura gutaha, niba abacangero b'iburaya barahambirijwe bagataha, niba Tshisekedi yaremeye n'ibiganiro ubundi abarundi ingabo z'Uburundi kuki zitariko nyine ziragira icyo zivuga. Barasaba abanyagihugu benshi barasaba yuko nyine Uburundi bwova mu gacerere bagaca baragira ibyo bavuga. Amakuru atugeraho muri uno mwanya aravuga yuko nyine ko mu cyumweru giheze umari M23 warohereje abasirikare kaburiwe nyine abakomando babo bakinjira mu kigo cya gisirikare cy'ingabo z'Uburundi mu bice bya Buvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, bagatwaramo rero abasirikare bakuru batatu, abandi bagaca baricwa nk'uko byoma bigaragara. Ngira ngo murazi neza yuko mu gisagara ca Uvira ubundi harimo amapozisiyo y'abasirikare b'abarundi, hakaba harimo n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ku ngabo z'Uburundi. Ibi byose bikaba biriko birashimangira ndetse biranerekana uburyo rero iyi ngwano cyangwa se uburyo rero izi ngabo z'Uburundi zikomeje kugenda ziratikirira mu ntambara iriko irabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe turiko turegeranya iyi nkuru igendanye n'ibyashikiye abasirikare b'abarundi, reka dusubikira ahangaha tugaruke mu kanya tugaruka kuri operasiyo ikomeye cyane y'umuhari M23 wongeye kwibasira ingabo z'abarundi. Nakwibutsa yuko mu minsi iheze nanone abasirikare b'abarundi bashika muri batayo ya 10 yarakubiswe ku rugero rudasanzwe, aho bivugwa yuko nyine ndetse na batayo ya 8 yaje gutabara abarundi igasanga M23 yabagotagose, igasanga M23 yabamereye nabi cyane. Iki gihe harafashwemo Major Ndikumana namwe mu majoro mu ngabo z'Uburundi. Iki gihe kandi harafashwe n'ibikoresho bigiye bitandukanye, ibikoresho byinshi, ibikoresho biremereye cyane. Iki gihe abarundi barongeye gutakaza ku rugero rudasanzwe. Ibiriko birashikira abarundi n'ubundi byama bibaho byarabashikiye muri Zangungu no mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye. Ikibabaje n'uburyo rero abo bari kubarafasha kugwana bo ubwabo batajya baregera urugamba, niko abasirikare b'abarundi bama baridoga bakanavuga yuko nyine badahabwa uburenganzira bwabo ku rubuga bw'ingwano nk'uko byama bigaragara. Abanyagihugu bakaba bakomeza bidogera rero Evariste Ndayishimiye bavuga yuko ibintu biriko birakogwa aca azabiryozwa. Ibi nibyo biherutse gushikirizwa rero n'urongoye urunani rwo batavuga rumwe n'Uburundi, akaba yibera nyine mu gihugu c'Ububirigi, akaba yiyamiriza biriko birakogwa na Evariste Ndayishimiye nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Bashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza kuri no manesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa. Ushobora gukanda ahanditse sabone ugapyona no kukazogera, ubundi ugatanga ivyiyumviro byawe. Mugire ibihe byiza, mugire amagara meza.